ndabikora cyangwa nk'abantu wa kabiri kubera iki negerezwa rero kwitoza kuko ubwonko bwaraheze kandi nkategereza kubarira n'abandi bakenyezi bose nibaje ku rubuga twitoze kuko ubu abagabo baraduhenda abagabo bashaka aribo dushira imbere mugabo twebwe abagore tugume turi inyuma zabo ubu rero twebwe abakenyezi dutegereza kujijuka kandi turashoboye abakenyezi b'abarundikazi barasabwa kuja kwitoza no gutora kugira ngo baronke aho bashobora gushikiririza ivyiyumviro byabo mu gihe usanga rimwe na rimwe bahohoterwa aho babaye mu kibano. Ibi rero bikaba bimwe mu shikirizwa na Esperance Ntirampeba aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe runani rw'abakenyezi b'abarundikazi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere. Hari mu gihe rero bariko batanga inyigisho kuri abo bakenyezi kugira ngo baze bitabe mu matora akurikira haba mu kwitoza no kuja gutora. Ku bisanzwe n'abakenyezi bo ngaho i Buganda mugabo bagiye barava mu ntara zitandukanye harimo za Cibitoke harimo na Rugombo ni ukuvuga intumbero yatuzindukanye uno munsi ariyo tuzomaramwo uruganda rw'imisi 3 nogira nti n'intumbero yo guhimiriza abakenyezi kuja kwitoza no gutoza kugira ngo bashobore kuja mu nzego bashobore kuja mu ntwaro kuko twararavye dusanga ko mu gihe umukenyezi aduserukiwe bikwiye mu nzego ko bizodufasha muri kwa kugwanya amabi akorerwa abakenyezi ico gituma ahanini tubahimiriza kugira ngo baje mu matora baje gutora bongere biyandikishe kugira ngo bazotogwe nabo bashobore guseruka mu ntwaro gutyo rero mu gihe duserukiwe mu ntwaro bihagije nkuko navuze ati indaburya imenye wayirayeko ni ukuvuga umukenyezi agiye kwitura umukenyezi mugenzi we biroroha gose kumva ikibazo kurutaho iyo gitura nk'umuntu w'umushinga ntahe kuko hari igihe usanga abagutuye nk'ikibazo ngira ngo nawe coba caragushikiye gutyo bigatuma utereta ca kibazo gutyo bikazodufasha mu gusahiriza muri rwa ruganda rwo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi rero niyo ntumbero turamukanye no musi kugira ngo duhimirize abakenyezi dukaburira abakenyezi kuja kwitoza kandi nabo nyene bongere batore nkuko namye ndabivuga ntitubahimiriza twegamiye umugambo canke twegamiye iki ariko twe tubahimiriza nkuko ari abakenyezi bimboneza kugira ngo bashire ubwoba bashire inguvu imbere bagire urunani bashobore kuja kwitoza kandi bongere batore mu gushigikira abakenyezi bagenzi bacu gutyo duserukirwe mu ntwaro bikwiye kandi bikunze tugire n'ijambo dufata mu ntwaro niyo mpamvu yatumye dutegekanya bino bikorwa bizomara uruganda rw'imisi 3 turi kumwe n'aba bakenyezi bimboneza murakoze. Ubahimiriza ko boza kwitoza ku bwishi ndetse bagashika muri izo nzego zifata ingingo mu yindi myaka mu gihe Uburundi bwaciyemwo abakenyezi ntibitabira amatora uko bikwiye. Ego cyane murakoze si kuvuga ko batitabira amatora ariko nkuko tubizi umukenyezi n'umuntu gushikana ubu biriko biraba mitenda ariko gushikana no munsi turazi ko umukenyezi ari umuntu agoma yishira inyuma agoma ashaka kwikumira nico gituma rero ntituvuze ko amatora abamye bayajamo kandi bagatora ariko turiko turabahimiriza kugira ngo nuwo bafise agatima ko kwitoza ntagire ubwoba ariko nyabuna ashira ubwoba ashira ukubute kugira ngo ashobore kuja kwitoza niyo mpamvu rero tumumva tuvuga turiko turabahimiriza kugira ngo baje kwitoza hanyuma kandi bongere batore cane baje kwitoza kugira ngo nabo bashobore kuja mu nzego duserukirwe bikwiye. Murongera kandi mukavuga ko igihe bo kwitoza bakaja muri izo nzego bizobafasha kugira bashigikire bimwe no kwita guharanira agateka kabo. Muravuga cane ibi bijanye no gufatwa ku nguvu mbega ibindi mu bigisha bijanye n'iyo amateka yobafasha guharanira agateka kabo nk'ibiki. Ego cyane murakoze burya iyo tuvuze amabi akorerwa abakenyezi kenshi abantu baca bumva buno nyene
ko iyo tuvuze baca bumva gufatwa ku nguvu ariko burya amabakorerwa abakenyezi nk'uko mwagiye murabikurikirana mukabibona amabakorerwa abakenyezi ni menshi hari ayafatiye ku mubiri hari afatiye ku butunzi bw'urugo hari n'ayafatiye ku guhohoterwa mu rugo ntugire ijambo ayo yose nugira nti namabi akorerwa abakenyezi ubwa mbere kutagira ijambo mu rugo murumva ko ari ikintu kibabaje cyane hama nk'uko bagiye barabitanga akarorero benshi kandi mubona ko bibabaje cyane ni ukutagira uburenganzira ku butunzi nk'umukenyezi agashobora kurima nk'abo barima akimbura imifuko nimba ari ivyo vyema nimba ari ivyo biharage imifuko umugabo agashora mu isoko hageze yuko yogira ati reka nanje aka kantu nje kwikenura umukenyezi ntafise uburenganzira bwo gukora kuri uwo mwimbo hanyuma kandi ngira ngo umukenyezi kandi ntashobora gufata ijambo mu rugo avuga ati iki kintu ndagifise ku burenganzira nanje noba no gikoresha nkuko nshaka ni ukuvuga rero amabi akorerwa abakenyezi ari mu bice byinshi kandi bitandukanye nabo bamwe mu bari muri izo nyigisho bakaba bashimye uyu mugambi jewe nsanzwe nitwa Nkundwanimana Jackson nkabandi umukuru w'umutumba wa Kabuye umukuru w'umutumba wa Kabuye aha umunsi duhuriye mu nyigisho mbega izi nyigisho muri rusangi wakuyemo iki ugiye gufasha iki mu kibano ugiye gukorana gute n'abakenyezi b'imboneza ego murakoze mu by'ukuri nk'umukuru w'umutumba ikintu nabonye ngiye gufashanya n'abakenyezi b'imboneza bo ku mutumba iwacu mu Kabuye ni kugendera abakenyezi tubamare ubwoba tubereka ko mu by'ukuri nabo nyene bashoboye gutwara kuko ari abantu nk'abandi hari byinshi bakora kandi n'abagabo kumbe bimwe bimwe basanga byabananiye rero twabonye ko mu by'ukuri bafise uruhara rwo kuba boyobora umutumba n'izindi nzego zo hejuru mu nzego z'igihugu ikiri twabonye tuzofasha abo bakenyezi no kwikuramwo ubwoba kuko ubwoba burakunda kubabera intambamyi na cyane cyane binavanye n'ingo ugasanga ariho umugabo atemerera ko umugore wiwe yoja mu bikorwa by'iterambere uwo mugabo agaca intambamyi kuri wa mudamu bigaca bituma wa mudamu wiwe atama ahandi abantu ahari abantu bagenzi biwe rero nk'abagabo twabonye ko mu by'ukuri tugiye kubasaba bahe uburenganzira abadamu babo kugira ngo habaye ibikorwa by'iterambere abadamu babo bari kure baze habaye ibyo twohanura mu kibano turi kumwe n'imboneza bari kure babadamu babo baze ndetse mu by'ukuri barashoboye kuko uzura bino kwishure umukobwa arabu wa mbere umuhungu yabaye uw'inyuma urumva rero ibyo bimenyetso byerekana ko mu by'ukuri bashoboye ahubwo gusa no kuja habona kugira ngo ingabire zabo zikore ibikorwa by'iterambere by'igihugu nibyo hani tubonye tuzagufasha na cyane cyane bikure mu ubwoba n'abagabo kumbure biboneka ko menga umugore no kuguma ndani mu kigo tubibakuremwo bamenye ko umugore ari ugukorera igihugu agakorera n'umuryango kubera iki none ku bwawe abagabo muri rusangi bakunda gukumira abagore ntibabazi ko bashoboye hari ibyo bashoboye abagabo haniniya no kwikunda bakiha uburenganzira bunini gusumba ubw'abagore babo kuko hariho umugabo abona ko umugore yamuzanye kugira ngo abe nk'igikoresho cy'iyo ndani mu rugo gusa ugacumenga rero nta jambo afise kandi uyu munsi mu by'ukuri afise uburenganzira ku kintu icyo ari cyo cyose ku burenganzira bwiwe ari mu ntwaro ari mu bikorwa ari mu byo mu ngo ariko ugasanga abagabo bamwe bamwe ntibabitahura niyo mpamvu tuzofasha n'imboneza no mu kumvisha abantu b'abagabo guha uburenganzira abadamu babo kandi haba ibiganiro mu rugo mu by'umugabo n'umugore bagiye gukora ibice 30% mbega umva bikwiye ntibokongera ko ibindi canke uri muri bamwe bavuga ngo abagore bohava bangana n'abagabo mu bisanzwe ibice 30% byoba bikwiye canke se no kurenga bikarenga bivanye n'ubushobozi abakenyezi baba bariko bakerebuka mu byo bajejwe ndabona ko no kurenga byorenga 30%. Jeni twandeho kubwayo Anne-Marie Ndiho kubwayo Anne-Marie mbe waje uva hehe usanzwe uri mboneza usanzwe ufasha iki aho wegeye Gome nsanzwe ndi mboneza mva ku mutumba wa Kabuye zone Buhayira komine Mukwi ndi hano rero i Buganda Gome izi nyigisho zamfashije gose inyigisho zagufashije ariko bababwiye ko muri aya matora guca twimirije azotangura mu kwezi kwa gatanu abakenyezi mwohimiriza abakenyezi cyane cyane b'imboneza bohimiriza abandi kugira bitoze
mbega abana cyangwa urwaruka rwogo babigeme aho uherereye wumva ugiye kubafasha iki? nabo nyine bakwiye kumenya ko bashoboye, bakamenya ko ari abantu nk'abandi bashoboye mu gihe imyifato ari myiza, mu gihe bafise akaranga, mu gihe bagendana akaranga k'abakobwa ka kera, mu gihe bakafise nabo barashoboye kwitoza, kandi tugiye kwigisha n'abandi ko bakwiye gutora kandi bagatora abakenyezi bagenzi babo kugira ngo ibyiyumviro byabo bibandanye bishika imbere. Nk'uyu munsi wotorwa nk'umushingamateka aho ku musozi wanyu, ibikorwa usanzwe urangura bijyanye n'agateka kazina muntu byo uzobikorana gute? Ego na cyane cyane no bibandanya kubikora kuko hari benshi bahora umenga ntibashoboye ari abakenyezi nk'abakobwa kandi bashoboye bakikumira. Ubu ngiye kubigisha, tubigishe bamenye kuko natwe biratwigishije icyo tutari tuzi turakimenye ko dushoboye. Kiretse ko abakenyezi mufatwa ku nguvu, ibindi bibashikira nk'umushinga ntahe iyo yononye itunga ry'umuryango, uhora umubaza, uhora wubaha ukamubaza ati reka sigaye ibyo uri kuragira sibyo? Ego nka cyane cyane nka jewe nyene ndamubaza ati none ko wononye tukaba dufise umuryango, uyu muryango ntunize jewe gusa, uranize n'umuryango, ntunize umuryango gusa n'igihugu kuko abacishe, kuko mu gihe uwo mutungo wononekaye abana bashobora kwiba, abana bashobora kwangara kuza gukorera abandi kandi bitari ngombwa ngo bakorere abandi. Amatora ni ikintu gisanzwe kirumara ku buzima bw'igihugu, mbega woho nka wewe nk'uyu munsi barakujeje amabanga ukiyemeza imigambi, wumva kugira uyirangure bakubwiye ko ubura umuntu ameze gute? Imyifato myiza, guca bugufi imbere na mbere, kugira urukundo ku bantu bose, atakurobanura, gutwarira abagutoye n'abatagutoye. Murakoze. Izina ryanje jewe nitwa Bishoborimana Marie. Ego muvuye mu uruganda rubasaba kujya kwitoza no kugira ngo muje mu matora namwe bwe mutore, mukuye mwiki? Ico dukuye mu ruganda twarimwo, dukuyeyo inyigisho tugiye kuzigisha abandi ku mitumba kugira ngo tubakarihirize ubwenge nabo mu gihe cy'amatora baze bitoze kandi bongere batore n'abandi. Muhejeje kwiga ibitandukanye, mbega muri izo nyigisho muri rusange wewe wakuyemo iki, ugiye gufasha iki abandi bakenyezi? Jewe icyo nakuye mu nyigisho nuko nasanze abakenyezi dushoboye. Mu gihe rero nabonye ko abakenyezi dushoboye, ngiye kwigisha n'abandi ndababwire ko umukenyezi wese ahari ategerezwa kuja mu matora akitoza kuko twasanze ko abakenyezi dushoboye nk'abagabo. Hari ivyo wumvishe utahora wumva uyu munsi vyerekeye nk'amatora, mbega umukenyezi w'imboneza atandukanye he n'umukenyezi asanzwe wo mu kibano gisanzwe? Hariho itandukaniro ry'umukenyezi w'imboneza n'umukenyezi asanzwe wo mu kibano. Nasanze yuko umukenyezi w'imboneza ari umukenyezi yoja abandi imbere akababera akarorero keza, akabigisha ibyo bari basanzwe batazi. Ijambo rya kabiri, amatora